hariho indongozi zitarahindura ingendo zigenda n'ubundi zigenda zigaye nk'ikizinu zigara ku benegihugu. Izo ndongozi niziteshwe zite. Hariho abagara ku benegihugu bagacavuga ngo ntuvuga. Ikintu twiyamirije ca mbere ni za ntwaro za ryogora duhure. Ubu dushaka umwenegihugu avuga akamubakiye. Ngaho tugeze. Hariho indongozi rero zigenda zikagara ku benegihugu akavuga ngo niba bivuga ndakwereka. Naganda babwira ubu benegihugu muravuga turabe nabereka. Kuko ntanduta. Erega ubu nta mukuru abura mukuru we. Musitantera akakuryaryanya urarondera Buramatari. Buramatari niyanka kukwakira. Uraca unyandikira gakete. Kazonshikira nzoza. Ubu Uwuzobaka igiturire cya Uwuzobagambararira ari ndongozi. Muramubwira muti turazi aho turega. Uti musitanteri naho wase kunyakira ngo nkubwira kari ku mutima. Uti urase kunyakira nzogenda kuri hejuru yawe. Ntimusubire gutinya zijya ndongozi zakira zimwe zavuga ngo ryogora duhure zaraciwe mu Burundi. Ubu hari inzego mwitoreye uwuzokurikira imigenzo ya kera uwazobagiye. Azobagiye. Ndasavye indongozi murumva ko niko ndabibwira bene gihugu. None si twebwe twazaye demokrasi. Demokrasi ni ijambo mwene gihugu ni ibungabunga itunga rusangi niyo demokrasi kuko ni ivya bene gihugu. Munsigura ya demokrasi barabizi. Ni intwaro ya bene gihugu itwarira bene gihugu ku neza ya bene gihugu. Umuntu rero w'indongozi atazi yuko ariko akorera bene gihugu uwo siwe. Umucamanza atazi ko ariko acimanza ku izina rya bene gihugu uwo si umucamanza. Murenganijwe ubu murafise uburenganzira bwo kuja kwitwara hejuru. Bimwe vyakubita niko ndeha ntibikiriho.